murazi kujya umuntu muzobona atavuye mu ijuru mwari mubizi arasa amadefo hani gusanga afite ibidefo byinshi no gusumba uko vyibaza ujya muntu nyene murashaka kuzobana akazoguhurushi mwavyumvise murashaka kuzobana akazokugirira amagafe kuko n'umuntu igituma turondera intimite n'Imana ni kubera iki no kubera ko nta gakiza atakiguzi umuntu afise nature pécheresse nico gituma umwana nta muntu numwe amwigisha kubesha mugabo uje ubona umwana atanguye kugira ubwenge ukamubaza ngo ninde yakoze iki kintu agaca kubwira ngo ni naka kandi atari we mbega waramugirishije amaseanse yo kumwigisha ngene babesha nukuvuga baratwigisha nk'ubu bakaza kutwereka amafilme y'ukuza kwa Yesu ngene Yesu azoza nkabona bakizwa baranezerewe bari excited bakavuga ngo ibi bintu ndafite amatsiko yo kuzobibona je muga muri jewe wararonse umwanya ukurimbura kuri ivyo bintu nukuvyumva ukagarariza mu mutima wawe ukavuga ngo jewe iyo ntambwe nayo ntera hanyuma ukizera ko ni wapfa hari umuntu azogusengera bigakunda ntibishoboka ijambo ry'Imana rivuga ngo eheshize imbere yawe urupfu n'ubugingo hitamwo nahawe ho guhitamwo none ndababaze muribaza ko Yesu yibaraje mwisi imyaka 33 kugira ngo tubifate nk'ibikinisho nari mu masengesho yo mu gitondo mwumve ko n'amasengesho yo mu gitondo je narayajamo prière matinale batangura 6h du matin n'abandi mwishengero mugabo ivyo ntivyankalifya kucika umwana w'Imana hari abantu benshi bagenda ngo ni waba ushaka kuroranirwa ni waba ushaka kureisisa ni waba ushaka ko ivyawe bizogenda neza ngo amajambo ari muri iki gitabo be ivyo bitabo murabifise bavuga mwabisize muhira ntaco no munsi turataha turonse ishurirwa rishasha sivyo ngo ni waba ushaka kuroranirwa ngo amajambo ari muri iki gitabo uyarimbureko ku murango no mwijoro mwavyumvise uyarimbure ko ku murango no mwijoro ngo kugira ngo witondere ivyagezwe nahaye Mose umusavyi wanje ngo niho ivyawe bizogira gute bizogenda neza mwavyumvise gayemwe iyo niyo condition ya mbere Imana yaduhaye ariko wowe urashaka kwibaza yuko mu bwenge bwawe mu byo waravye mu ma experience wakurikije urashaka kwibaza ko uzoreyisisa birashobora gucamwo mugabo c'est pas évident sivyo gayemwe ntimushaka kureyisisa benshi muri mwe bw'ico gitabo nta nico bafise mwavyumvise benshi muri mwe bw'ico gitabo ntaco bafise abandi bagifise mu matelefone ni vyiza kugira Bible muri telefone ariko ni vyiza no kugira igitabo murazi igituma je nama nibaza ko hari igihe kizoshika umuntu azohora avuga ati fata igitabo par exemple urondere abaroma ugasanga umuntu ariko abarondera muri Ancien Testament kubera ko muri telefone wandika gusa Romain tel cibikuzanira ntumenya ngo ni nyuma ntumenya ngo ni imbere ntumenya ngo bikurikirana gutya anya sivyo mwavyumvise gayemwe nuvume ngo no musi no bensita kugira ico gitabo murashaka kureyisisa ndabizi murashaka kugira urugo gwiza nta muntu rumwe aje muri mariage ashaka ko bipfa twese tuba dushaka ko bigenda neza ariko c'est pas toujours évident ivyo dushaka nsiko vyama bimeze sivyo ariko atubwira ngo amajambo ari muri iki gitabo sivyo iki gitabo rero kirashobora kuba tansiguro nini yagifise mu buzima bwawe bivanye n'icuri naho uri kuraja n'ivyo uri kurabamo sivyo ariko twarababwiye yuko twebwe turi SSH nishira hamwe rukristo cyo gituma no mu vyo dukora dukoresha Bibiliya nararavye abajene bariko bariga la fois passée baba bafise amatsiko urumva umenga baje gutora inyishu y'ibibazo byose bari bafise mu bibazo batubaza la fois passée muri choix du conjoint baje bumva umuntu abajije ngo none guce ngo narasavye ngo bimenyetse Imana ngo none ngo nta na kimwe ndabona ngo none ngo nasenze nabi ngo canke
ngo none ngo nzomumenya gute, kumva umenga mbega yibaza yuko je nshobora kumenya ingene azomumenya, ce ntavyo nzi, ntavyo nomenya. Mugabo wa wundi yakurema ton créateur aza amapièce agukoze yakubwiye ngo kugira ngo ivyo bintu bizogende neza genda urimbure kuri kijya gitabo, nturaba amasinema menshi, oya genda urimbure muri kijya gitabo. Amen. Rero menga biraryoshe kumva cyane ingene uzogira na intimité n'umuntu muzobana, umugabo wawe cyangwa umugore wawe, menga ni ibintu nyene vy'amafilme kandi nivyo kandi ni vyiza. Mugabo uyu munsi naje kukubwira ngo ntuzoshobora kugira intimité nziza n'ujya muntu muzobana udafitanye intimité na ton créateur, azi ingene yagukoze, azi ivyo ukeneye, azi amakaprice yawe, azi amakaprice y'ujya muntu muzobana. Mburazi ko ujya muntu muzobana atavuye mwijuru, mwari mubizi arasa amadefo, hani gusanga afise ibidefo byinshi no gusumba uko vyibaza, arafise ibintu bitameze neza nkuko nanje mfise ibintu bitameze neza, kuko iyo ata bintu bitameze neza dufise twaba tubaye Yesu. Mwavyumvise ga yemwe, twaba ducitse Yesu. Rero nashaka ndagutangarize yuko ujya muntu wifuza ko muzobana, ujya musheri wawe wa wunda kubwira ati ntakubonye ncyampfa umpevye ubuzima buzoca buhagarara abese, ujya muntu nyene murashaka kuzobana kazoguhurushi. Mwavyumvise, murashaka kuzobana kazokugirira amagafe kuko n'umuntu. Igituma turondera intimité n'Imana ni kubera iki? Ni kubera ko niyo ituzi, niyizi ivyo dukeneye. Ni naco gituma je kuza kumbwira ngo je ngo narandikiye Imana ngo umuntu ushaka. Umuntu ushaka? None umuntu ushaka uramuzi? Bega kubera iki kugira ngo batwandikire imiti babanza kudiagnostika kugira ngo bamenye ingwara turwaye? Woshika kwa muganga gacha kwandikira umuti ubwo nyene abanza kugupima. Rero numva umenga nico gituma science ya mbere mwagiranye na Atanaze yo kwimenya, ni faze ya mbere ikomeye cyane yo kumenya d'abord wowe uriwe, amakaprice ufise n'umuntu ashobora kuyihanganira. Mwavyumvise ga yemwe, mwumvise yuko umuntu agenda arakura niko amakaprice agenda aragabanuka, niko ubwana bugenda burahera muri we, niko bya bintu twumva umenga hewe nshaka ugororotse muremure agize gute bigenda birazima kuko wumva atari byo bigifise ikibanza kinini. Mwavyumvise, bigenda birazima hakagenda harakura iciyumviro c'Imana muri wewe, ugasigara uvuga ngo mbega nigiki anshakira, mbe kubera iki yandemye, iga finalité basha si mariage. Turayishaka ego mugabo si mariage. Muri mariage n'ibibazo biriyo, ibintu vyiza biriyo n'ibibazo biriyo. Amadefi mufise uyu munsi mumaze gushika muri mariage azohindura isura. Mwavyumvise, azohindura isura. Rero urakeneye kugira intimité n'umwami kugira ngo ni winjira muri ugo rugo niyo utasanga bisa kwa kundi uvyibaza, kubera ko wamaze gutahura ko si bwo buzima bwawe gusa, inyuma yabwo hari bwo bundi buzima. None ko mwashizemwe inguvu nyinshi cyane zo kwiga intimité, kumenya uwo muzobana n'ingene muzobana, murazi yo duteguye inyigisho z'aba jeune, ngene bafata umugabo, ngene bafata umugore, ngene mu rugo, uraza abantu tuba dufise isinzi. Mugabo ico ni kintu kimwe mu bintu byinshi bizotuma urugo ruhagarara. Icambere kizotuma ruhagarara no kugira intimité n'umwami na ton créateur, akakubwira ati nyabu nawe urafise ikibazo iki niki, wowe mu kujera urasesagura, kandi ni winjira muri rujya rugusesagura bizobagora. Ni waba utarimbura ku majambo ari muri iki gitabo, hariho ubwenge utazoronka. Sivyo? Kubera ko ibibazo uzohura navyo biratandukanye n'ivyo je ndiko ndahura navyo. Wowe uzoba ukeneye inyishu iri specifique ku kibazo cawe uriko urahura naco. None iyo nyishu uzoca uyikura. Ni vya bindi tuja kubaza ngo bintu bimeze gutya ngo ubona no bigenza gute. C'est pas sorcier. Tukeneye kuba ku birenge by'umwami akatubwira ngo muri iyi situation babigenza gutya. Nico gituma na Yesu mu gukiza abantu ntiyigeze akoresha metode imwe kugira ngo abantu ntibahave bizera metode gusumba kwizera nyene metode. Muravyumva? Reka rero dutangure. Iki cigwa si kuvuga yuko kije kwiga abantu batarakizwa.
sivyo? Ni mice itatu. Ndi sûr umwe wese muri mwebwe na jewe ndimwo aritora. Urashobora kuba ukijijwe, urashobora kuba waratahuye ico wacitse muri Kristo Yesu, ariko urashobora kuba uri muri processus yo kwiyegurira Imana. Ibyo rero twese iraturaba, n'abakijijwe n'abariko baragendana n'umwami, kuko ku munsi agenda aradutransforma, agenda aratugira la meilleure version de nous-mêmes. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo, hariho abaririmbyi bavuga ngo uko azosa ngo niko natwe tuzosa. Ntiturasa nawe parfaitement. Nico gituma iyo uri muri processus ya transformation, iyo uri kuremera ko mpwemu yera agutunganya nk'uko data abishaka, ntiwategezwa kuguma umeze kwa kundi. Wategezwa kuba umuntu uhura n'umuntu akuzi après une année akakubwira ngo Jeanne ko wahindutse, kutakivugira hejuru, kutakimeze gutya na gutya. Turaza kwiga ivyamwa, hari ibibazo byinshi nza kubabaza kugira ngo ushobore kumenya neza ko mbega burya je narakijijwe, kubera ko uyu munsi ntitwaje kuvuga ivy'idini. Abo turiko turafashanya barabizi, abo turi kumwe muri SSH barabizi. Muri SSH nta dini rihari, kuko dusengera mu ma eglise atandukanye. Ni nabakeyi bari muri eglise imwe, ariko turi ico no kwita umubiri wa Kristo, sivyo? Uyu munsi rero ntitwaje kuvuga idini, ntagira umuntu yumva agoberewe ngo bagira bankure muri eglise yanje, bagira bankure ngaha. Uyu munsi nta eglise tuza kuvuga, kuko na Kristo nta eglise yari afise. Umuntu wese yo kumva umenga eglise arimwo niyo yemewe, sinzi yemewe n'itemewe, ariko eglise nyakuri iri mu mutima wawe, bivanye n'icuri n'ingene uri kuragendana n'umwami. Kubera ko eglise ni adresse naho dukoranira. Uyu munsi urashobora kudesida ukavuga uti no munsi ndiko nsengera aha, hanyuma ejo mpwemu yera akakubwira ati igihe cyo kuba ngaha hantu carangiye ni wimuke, sivyo? Ntagira umuntu yumva ko agoberewe ko tuje kumukuraho yahora se. Nta kintu c'idini tuza kuvuga, ariko turavuga imigenderanire kugira ngo umenye wewe aho ugeze, hanyuma umenye intambwe yo gutera. Amen. Twuvugana burya ijambo agakiza riratera confusion mu bantu batandukanye. Abantu benshi bavuga agakiza gutandukanye. Umuntu arakubwira ati je ndakijijwe kubera ko nsengera muri eglise y'abaporoti, abo twita abaporoti, sivyo? Ugahura n'umuntu kubera ko ari muri eglise catholique ugacumubwira ngo we ntukijijwe. Hamwe twova ngaha twugurutse amaso, turashobora natwe gufasha abandi. Amen. Agakiza ni iki? Ijambo agakiza rivuye mu ijambo ry'ikigiriki, ni ukuvuga kubohora umuntu ukamushira à l'abri. Umuntu aboshwe ntashobora kwikiza wenyene, akeneye agakiza. Mbega dukizwa iki? Dukizwa icaha candurutse ku bavyeyi bacu ba mbere. No kuvuga iki? Sivyo? Turemezanya neza yuko Imana mu kurema umuntu yatanguye kurema umuntu yitwa Adamu, sivyo? Hanyuma muri Adamu irakuramwo umugore kugira ngo abeho afise umufasha, sivyo? Adamu Imana mu kumurema, imbere yo kumuha umugore yamushize mwitongo muri Edeni. Nukuvuga Adamu yari umuntu aba constamment muri presence y'Imana. Imana ntiyatanguye guha Adamu umugore, yatanguye kumushira mwitongo, iramuha n'icakora. Nukuvuga yaba constamment muri presence de Dieu, sivyo? Hanyuma Imana iramuha na Eve, byari ibintu bimeze neza, sivyo? Kandi bari abantu batahokonesa, ntibashobora kumenya ko batambaye ubusa gushika umunsi bakoze icaha. Umunsi bakoze icaha baciye buguruka amaso, baramenya ko bambaye ubusa, sivyo? Icaha kidutandukanya n'Imana. Icaha nico catumye bava muri ya presence y'Imana, sivyo? Kuko Imana yaraje kubarondera ku mugoroba nkuko yari isanzwe ibikora, isanga binyegeje. Ariko mu kwinyegeza kwabo bari bagerageje kurondera ibintu vy'ivyatsi kugira ngo bifuke, kuko bari bugurutse amaso barabona ko bari gusa. Ariko kubera ko ku Mana ikimazi gifise agaciro,
ni kimazi cashesha amaraso. Burya ijambo ry'Imana rivuga yuko ngo Imana yaciye izana urusato rw'igikoko irabafuka. Mbega kugira ngo urusato ruronke bigenda gute? Ubanza kwica igikoko, hariho amaraso yasesetse. Sivyo? Nukuvuga ngo nta gakiza atakiguzi. Muriko muravyumva? Rero nico gituma rirya jambo rya mbere twavuze rivuga ngo bose bakoze ivyaha ntibabona ubwiza bw'Imana. Nukubera ko twese turakokonesa ko dukomoka muri ba bantu babiri ba mbere Imana yarema. Muriko muravyumva? Umuntu afise nature pécheresse. Nico gituma umwana nta muntu numwe amwigisha kubesha, mugabo uje ubona umwana atanguye kugira ubwenge, ukamubaza ngo ninde yakoze iki kintu, agaca kubwira ngo ni naka kandi atari we. Mbega waramugirishije amaseanse yo kumwigisha ngene babesha? Urashaka kumugurira imbombo wowe nyene ukamugurira zibiri, ugaca umubwira ngo mpimwe, akakubwira ati sindaguha. Mbega waramwicaritse uramubwira ngo burya ngo bimana gutya. Ayo maseanse hariyo twigeze tugirira abana, ariko biri muri kamere kabo. Ico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo bose bakoze ivyaha ntibabona ubwiza bw'Imana. Muriko muravyumva? Bose bakoze ivyaha ntibabona ubwiza bw'Imana. Rero Jean 3:16 ivuga ngo kubw'urukundo ngo Imana yakunze abari mw'isi. Muriko muravyumva? Agakiza si ikintu ubasha, si ikintu ushobora kuvuga ngo bure ngo je ndagiye kukarondera ngo bimeze gutya na gutya. Je n'ukuri naratahuye ko agakiza ari grâce. Je numvise inkuru z'agakiza imyaka 10. Nja mu magroupe biblique, la fois passée no tweko turavugana n'umuntu twize kuri université imwe. Hanyuma cyambwira ati nyibuka muri groupe biblique ati je twari turi kumwe. Hanyuma ndamubwira nticenda kwibuka. Je buriya nagiye guhura na Yesu, nagiye kumuha ubuzima bwanje mpejeje university. Acambwira ngo burya bwose ngo ntiwari ukijijwe. Mwavyumvise? Je ndahokonesa ko agakiza kari personnel. Sivyo? Romains 8:16 ivuga ngo mpwemu w'Imana ngo arashinga intahe mu mitima yacu ko turabana b'Imana. Je muye n'umuntu nkamubaza nti wewe warakijijwe? Warakiriye Yesu umwami n'umukiza? Akambwira ngo ego, mfata ko ari ego. Mbega jewe ndinde kugira ngo nze kukujija ndakubwire ngo ibyo wavuze sivyo. Ni wowe uri kuri seduiza kandi birabo ubuzima bwawe. Mugabo jewe nta responsabilité nimwe mfise yukuraba umuntu juste kora ko namuravye inyuma ngo nce mvuga ngo uyu muntu ntakijijwe. Muriko muravyumva? Je mu bigaragara kubera ko na participa mu bintu vyose by'abakizwa. Na chansa nk'umukizwa. Mwavyumvise? Mugabo jewe mu mpwemu yanje nari nzi neza yuko Yesu ntaramuha ubuzima bwanje. Mbega nabimenye gute? Nukuvuga baratwigisha nk'ubu bakaza kutwereka amafilme y'ukuza kwa Yesu ngene Yesu azoza. Nkabona bakizwa baranezerewe bari excited bakavuga ngo ibi bintu ndafite amatsiko yo kuzobibona. Je muga muri jewe nkavuga nti Mana je numva mfise ubwoba. Kubera iki mfise ubwoba? Numva umenga nta bintu bibi cane nkora. Mugabo sinumva umenga ijya assurance bajya abantu bafise ntayo mfise. Mwavyumvise abaroma ngene Paulo avuga ngo mpwemu w'Imana aragukonvanka arakwemeza ko vyukurura umwana w'Imana. Burya umuntu ariko araja mwijuru, burya umuntu yahaye ubuzima bwiwe Yesu arabizi. None burya no musi no kubwira ngo sinzi neza ko ndi mariye. Ntimwumva ko bari kibazo? Hoba hari kibazo? Je ndakubwiye ko ntabizi neza, noca nibaza ko swate ndafise ikibazo canke sinigeze ngira mariage. Nico gituma agakiza kategezwa kuba ari ikintu tuzi neza ko turagafise canke nako dufise. Nta hagati habaho. Na umenga nta chaque dimanche ndatera intambwe, ni intambwe utera rimwe kuko ni mariage tugira na Kristo. Kuko no munsi twitwa abageni ba Kristo. None woguma umugeni w'umuntu mukaguma mugira mariage chaque dimanche, nimwumva ko bari kibazo. Uko murabitahura. Rero agakiza bavuze ngo nukubohoka igihano gihoraho. Igihano gihoraho kubera iki? Kubera ko igihe Adamu na Eva bacumura bace batandukana n'ubwiza bw'Imana. Muriko muravyumva? Bavuye muri relation n'Imana. Rero Imana kubera urukundo
muvuge ngo urukundo basha, kubera urukundo ikunda umuntu. Apana abisirayeli gusa, hariya Yesu yavuye n'abanyamahanga, ngo twe twari abanyamahanga, twari bakavantara. Kubera urwo rukundo yadukunze nigo rwatumye avuga ati, kuko urumva muri Ancien Testament, mugiye gusoma Ancien Testament muze gusanga ubuzima babayeho bajya abantu bwari buteye ubwoba. Ibikoko n'ukuri bari barabimaze, kubera ko bari bazi yuko ishikanwa canke ikiguzi kimazi kidagira gasembwe gikora ku mutima w'Imana ni gikoko kitagira gasembwa. Nukuvuga bari barabimaze. Mose Imana yari yaramuhaye amategeko abanyisirayeli bategezwa kugenderako. Uko ziki uza kwica inuma, uko ziki uza kugira ABC, nukuri ibikoko byari byaraheze. Kandi urumva ko bari babaye mu buzima buteye ubwoba. Hanyuma hariho igitambara gikingira. Murazi yuko muri Ancien Testament nta muntu yashobora kuvuga ngo je rero ngo uburero ngo ngiraje kuvugana n'Imana. Carazira. Hari ikintu citwa le parvis, hari ikintu citwa ahera, le lieu saint, hanyuma le lieu très saint. Murazi yuko le lieu très saint n'umuherezi yinjiye yatitunganije ntiyagaruka. Mwari mubizi? Muruvugane vyari biteye ubwoba. Abandi baguma muri parvis, baguma barindiriye kugira ngo wa muherezi yagenda kubonana n'Imana aze kuza ababwire ngo Imana ivuze ngo nimukore gutya na gutya. Muriko muravyumva? Ariko Imana ikavuga iti, jewe sinshaka kwama mvugana n'abantu par des intermédiaires. Ivyari mu ciyumviro canje, kuko reka ndababwire, erega kijya n'igikorwa ca Satani, kuko Satani yashatse yuko havaho imigenderanire hagati y'umuntu n'Imana. Nico gituma yakoresheje icaha Eve. Mugabo Imana iravuga iti, no, icari mu mutima wanje kuva nkire mu muntu negerezwa kugishikako vyanka bikunda. Kubera urukundo Imana iravuga ngo ntegerezwa kurondera ingene nshobora kurestora relation yanje n'umwana w'umuntu. Muriko muravyumva? Mbega ni gute no restora relation yanje n'umwana w'umuntu? Ntegerezwa kuronka umuntu atakoze icaha ashobora kwemera gupfa mu gishingo cabajya abantu. Ategezwa kuba ari umuntu atagira gasembwa, ategezwa kuba ari umuntu atacaha na kimwe afise, yemera gupfa mu gishingo cabajya abantu, kugira ngo ajye amaraso niyamara guseseka uzokwizera wese acike. Inyuma y'agakiza ducika abana b'Imana. Muriko muravyumva? Inyuma y'agakiza ducika abana b'Imana. None iyo tuvuze mbega agakiza tukaronka gute? Sivyo? Twasomye muri ijya nkuru ya Nikodemu, nibaza ko mwese muyizi. Sivyo? Nikodemu ariko arabaza Yesu ngo none ngo jewe kugira ngo nanje nshobore gushika mu bwami bw'Imana, kugira ngo nanje nshobore kwitwa umwana w'Imana, sivyo? Nogira iki? Sivyo? Yesu yamubwiye ngo bisaba kuvuka ubwa kabiri. Mugabo kuri Nikodemu vyari biri étrange, kuko Nikodemu yavuga ngo none jewe ningene ngana byosaba ko nsubira mu nda ya mama, hanyuma mfise imyaka 40 nkasubira nkacika umubebe. Hanyuma Yesu aramubwira ngo sindiko ndavuga ukuvuka mu buryo bw'umubiri, ndiko mvuga ukuvuka mu buryo bw'impwemo. Amen. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo niwizeresha umutima ukatura n'akanwa ko Yesu ari umwami n'umukiza wawe uzokizwa. Sugupfa kubivuga gusa, d'abord nugutahura igikorwa Kristo yakoze. Muriko muravyumva? Kugira ngo dushobore gucika abana b'Imana. Buriya iyo wicaye ugasubira ukabirimbura ko, nico gituma Imana yabwiye Yosuwa ati gumurimbura kuri aya majambo. Wiyumvira umuntu yavuye muri gloire, sivyo? Fata yuko wowe ubibujumbura nuwo kubwira ati muka uje kuba ruguru, naho ba kuri centre. Benshi muri twebwe ntitwokwemera kuko hariho comfort tuba tuvuyemo. Cufata umuntu avuye muri comfort yo mwijuru, atakibazo na kimwe gihari, atangwara, atabukene, ataki, avuga ngo jewe ndemeye kugenda mu gishingo cabajya abantu. Akemera akavukira mu muryango uciriritse, mu buzima bw'ubukene, kugira ngo abakene ntibaze bahave biyumvira ngo ujya yaje gukiza abakire gusa. Muriko muravyumva? Aremera arasiga gloire, arareka sa gloire pendant 33 ans kugira ngo
uzovyizera acike umwana w'Imana. Hanyuma urambwira ngo ni wapfa ngo bazogusengera kugira ngo ucike. Wararonse umwanya ukurimbura kuri ivyo bintu no kuvyumva, ukagarariza mu mutima wawe, ukavuga ngo jewe iyo ntambwe nayo ntera, hanyuma ukizera ko ni wapfa hari umuntu azogusengera bigakunda. Ntibishoboka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo heshize imbere yawe urupfu n'ubugingo, hitamwo, nahawe ho guhitamwo. None ndababaze, muribaza ko Yesu yaraje mw'isi imyaka 33 kugira ngo tubifate nk'ibikinisho? Ntivyoshoboka. Ntivyoshoboka. C'est tellement profond, nico gituma tudateza kubifata nk'ibintu bisanzwe. Sivyo? Rero mbega ibimenyetso vyerekana ko umuntu akijijwe n'ibihe? Ibi biraza kugufasha kwiyevaluwa, ushobore kumenya ngo jewe bwa bundi ndakijijwe canke sinkijijwe. Hanyuma inyuma ya parti ya mbere turaza gufashanya. Umuntu wese yumvise ko akekeranya, tumufashe gutera intambwe. Kuko reka ndababwire, jewe kubiboneka naboneka nk'umuntu akijijwe. Imyaka yose nize muri secondaire naraja muri biblique, kubera narakunda gusenga. Abavyeyi banje banderesheje indero yo gusenga no gukunda Imana. Mugabo na relation personnelle nari mfise n'Imana. Uwari kumbaza ati Imana muherukana ryari, hari ikiri kwirakubwira canke iri kirakwigisha, nta na kimwe nari ndabizimwo. Sivyo? Vyari ibintu biri structurel, ndaja mu misa nk'abandi bose, ndafise ibikorwa ndiko ndakora, muga nta migenderanire. Agakiza ni relation basha. Sivyo? Hanyuma ndiga secondaire ndayiheza, université ndayiheza, nkaja muri, mwiyumvire ko naja muri prière matinale, misi yose mu gitondo muri groupe biblique. Jeudi barasigaraho niga kuri université nigako, ngasigara muri groupe biblique. Umunsi umwe barigeze no kumbwira ngo twagushize kuri programme ngo niwe uzokwigisha. Spontanément ndababwira ntegaje sinkijijwe. Uko muravyumva? Rero uyu munsi naje kukubwira ngo impression uri kuratanga, aho abantu bose bakubona umenga urumukizwa, niri important. Niri important basha. Ico gituma iyo uri kurapfa bariko baragushira hariya mu kinogo, nta muntu numwe aguherekeza, n'uwo bagukunda gute. N'ubuzima bw'iwawe wewe personnel ku giti cawe. Kandi ntuza kumbwira ngo ndacafise umwanya, ufise umwanya uyuhe? Ntaba jeune muzi de votre âge bamaze gupfa. Ntabo muraje guhamba. Ntabo musumba bamaze gupfa. Erega bajya baca ntibavyutse umunsi umwe bazi yuko ari umunsi wabo wa nyuma. Muriko muravyumva? Bavyutse bameze nka je na wewe, bafise ama projet yo kuzogira ama mariage, yo kubaka amazu, yo kugenda hanze, yo kugira iki. Ariko umunsi umwe hariho abaririmbye baririmba ngo umunsi umwe gwisi tuzoyivyukamo ngo ntituzoyiryamamo. N'uyu munsi hariho abariko barapfa. Muriko muravyumva? Kubera ko wa wundi yaturema ni wazi umunsi wacu wo kuvuka n'umunsi wacu wo gupfa. Nico gituma nta makuru attention yakuzanye no munsi, ariko ico Kristo ashaka no kwiyo message yumva kugira ngo ntuzuvuge ngo sinavyumvise. Sivyo? Nari umuntu ngo mantaje umutima mvuga nti ibintu by'abakizwa kamemeje sinovyinjira kubera ndi umwana mwiza, singira ibi nibi. Mugabo hariho assurance ntafise. Igi assurance bajya abantu bafise, je ntayo mfise. Mugabo si ndasenga kandi ndaja mu misa kandi ndagira gute n'ivy'Imana ntibibona, ariko ntibikwiye. Sukubera kuri umusore canke inkumi ugendana n'ujya muntu mugendana kucika umugore wiwe canke ucika umugabo wiwe, hariho ibisabwa, hariho intambwe urinda gutera kugira ngo witwe umugore wa naka. C'est aussi simple que ça. Mumenye ko ubuzima turiko turabamwe mw'isi ni scenario y'ivy'ijuru, sivyo? Uragenda ukinjira muri tribunal, mbega ni muri hajya ba état civil, sivyo? Muri commune. Ukaja wumva umushikiriza manza arabasomeye ibi nkuko ndiko ndabasomera ivy'igitabo bivuga. Agaca kubaza ngo uravyemeye? Ngo vuga gose ngo bose bavyumva. Uramaze kumva umushikiriza manza avuga ngo vugira mu mutima ngo nta kibazo. Akubwira ati subiramo n'abantu bose baguherekeje bavyumva. Agasubira akabazo wo bazananya turavyemeye. Atego ndavyemeye. Agaca avuga ati ubu rero mpejeje gutangaza ko nakana naka babaye umugabo n'umugore officiellement. Ushika urupfu batandukanije. Juste parce que bavuze ngo ego n'akanwa kabo. Muriko muravyumva?
kandi bajya abantu barabirimbuye ko barabishatse barabihisemwo nta atakagobero. Nico gituma muhora mwumva ko hariho n'ababivamwo bashitse imbere y'umushikiriza amanza. Muriko muravyumva? Nukuri ntababesha agakiza n'ubuntu. Nico gituma nk'iyi message naho muza kuyumva mwese harimo abakijijwe uyu munsi kumbure bashaka kwiga kuri consécration canke kuri identité. Mugabo hariho n'abadakijijwe baza kuva ngaho iyo ntambwe batayiteye kandi bavyumvise. Muga kubera ko bumva mu mutima wabo yuko apana jewe canke apana no munsi. Muga naje kukugira inama ngo uyu munsi ntukurengane ni waburimo. Jewe umbajije ngo wakijijwe ryari ndavyibuka comme si c'était hier. Haize imyaka myinshi, imyaka 17. Si mike kandi si myinshi. Ariko nari mu masengesho yo mu gitondo. Mwumve ko n'amasengesho yo mu gitondo je narayajamwe. Prière matinale batangura 6h du matin n'abandi mwishengero. Mugabo ivyo ntivyankalifya kucika umwana w'Imana. Hari abantu benshi bagenda muri fiançailles bakamara imyaka 10 bagendana. Mu nyuma bagahebana ntavyo murumva. Si kubera ko mwagendanye imyaka myinshi kucika. Ndakunda ijambo gucika. Ntucika umugore wiwe ntucika umugabo wiwe kubera mwagumye mugendana kubera biwanyu bazinanye ABC hari bisabwa. Nivyo naje kukubwira uyu munsi. Sivyo? Uyu munsi ndamaze kubona ingene ushaka gutumira umuntu mu gikorane kanaka ari umuntu wifuza ko ahura na Kristo. Ngo cumenga urashavuye kubera kumenga baciye bavuga ubutumwa bwo gutanga canke bwo kugira iki kubera iki batavuze nyene bwa butumwa buvuga ko Yesu aje kubera reka ndakubwire agakiza ni grâce. Je narumvise amajambo ashoboka yose yo kugira ngo convaincre umuntu kugira ngo akizwe. Muga iyo ntabwe ntayo nigeze ntera. Gushika umunsi umwe. Sivyo? Jewe ndizera ko intercession irakora. Ni haba hari umuntu ariko aragusengera ngo iyo ntabwe uzoyitere. Ndizera Imana ko iryo sengesho izoryumviriza. Uyo mu pastor haratubwira ati uyu munsi ngira ndababaza ikibazo gisanzwe. Ati kandi ico kibazo munyishura ego canke oya. Ati nta peut-être irimo. Ati ico kibazo kiragufasha kumenya ko wakijijwe canke utakijijwe. Ico kibazo nico nshaka kubabaza uyu munsi. Aratubaza ngo mbega ko tuzi ko Yesu azoza gutora ishengero. Nibaza ko twese turi ngaha turi ama église ari chrétienne vya Yesu turavyemera. Sivyo? Waba uri mu baporoti, waba uri muri katolika. Muri katolika hariho indirimbo baririmba umunsi ukurira mu ijuru kwa Yesu. Ni ujya munsi mukuru wawita gute? Ascension. Sivyo? Hariho akaririmbo baririmba misi yose ujya munsi. Kavuga ngo uko agiye niko azogaruka. Muriko muravyumva? Uyu munsi naje kugutangariza ko azogaruka. Sivyo? Hari umuntu igeze kwigisha aravuga ngo mbega mwibaza ko ikigoye kuri Yesu ari kugaruka gutora ishengero. Icari kigoye kwari kwambara umubiri akitwa umuntu akava muri confort pendant 33 ans. Ico nico cari kigoye gusumba ibindi byose. Nico cari giteye ubwoba. None wa wundi yasize icubahiro agasiga gloire agasiga vya bindi byose kugira ngo aze kubana natwe. Sivyo? Atwereke ingene dukwiye kubaho. Aduha ama principe agire gute? Imyaka 33 mbega bizomunanira kwaza kudutwara? Nico kibazo ndakubajije uyu munsi. Murumva ko bizomunanira? Murumva ko ari cyo kigoye? Nico gituma kajya karirimbo muririmba niko kavuga ngo kwagiye niko azogaruka. Sivyo? Ijya ndirimbo n'ukuri. Yesu azogaruka. Kumbura azogaruka je nawe tugihari, kumbura azogaruka tutagihari, ariko azogaruka. Kuko muri Ancien Testament byari byaravugishijwe ko hariho umucunguzi azoza. Abenshi ntibamubonye, mugabo si kuvuga ko ataje. Yaraje. Ariko iciza nuko igihe azoza isezerano ryiwe ntirizoraba gusa bakiriho, n'abazoba barasinziriye, n'abazoba barapfuye mu mwami. Amen. Ujye mukozi w'Imana rero atubajije ati mbega hamwe Yesu yoza ubunyene gutora ishengero, wewe mu mutima wawe wumva wogenda canke utogenda? Ati fata kusohotse muri iyi culte bakakugonga hajya kwibarabara. Nimumaze kumva abantu bagonzwe.
kandi kenshi duca tuvuga ngo umuntu bagonze ngo shetani aramutwivye. Oya, hari n'igihe atari shetani yamutwivye, haba hari n'igihe ijya ariyo gari iwe yo kumutwara mw'ijuru. Kubera ko mw'ijuru ntuva ngaha ngo ndinjiyeyo, hari ikintu kirinda kugushikanayo. Ntimwibaze ngo twese tuzosinzira. Hariho abazosinzira mw'itiro, hariho ab'imiduga izogonga, hariho abazogwara, nta na kimwe tubiziko. Ariko ivyo ntitwobitebako. Igikuru nuko dushika hariya hirya. Sivyo? Aratubwira ngo munyishure mutambesha, mwiyishure mu mitima yanyu. Mbega hamwe Yesu yoza ubunyene gutora ishengero, urumva ko we wogenda, urumva ko mu gitabo c'ubugingo wanditswe, urumva ko ushobora gusubiza amaso yawe inyuma ukavuga ngo jewe Yesu twahuye iki gihe, namuhaye ubuzima bwanje tel jour, parce que ukaba utavyibuka no kuvuga ko bitigeze biba. Ntushobora kuba uri ngaho utibuka ryari ubuzima bwawe wabuhaye Kristo. Ntushobora kuba uri ngaho utazi ryari wamubwiye ngo ego. Parce que gukizwa no kuvuga ngo oui, j'accepte de faire demi-tour. Nari nsanzwe ndiko ndaja mu mahonero kuko nari nyuma ya Adamu na Eva, abavyeyi bacu ba mbere. Ariko maze kumva inkuru z'agakiza, maze kumva inkuru z'umusaraba, j'ai dit oui, candagira demi-tour. Mbega wogira demi-tour ntuvyibuke ko wayikoze? Bisigura ko atawe wigeze ukora nimba utavyibuka. Rya mu pasteur haravuga ngo ukaburi ngaha, ukaba wumva ukekeranya, ngo nje kugutangariza ko utari mu ruba ariko baraja mw'ijuru. Ngo abakekeranya n'abavuga oya bari mu mugwi umwe, je nari mu bakekeranya. Aca aravuga ati ukabukekeranya, ndagusavye uzurirukanga ku maguru yawe, ndagufashe kwa Yesu umwami n'umukiza. Buriya nico gituma agakiza ifo kwabanza kuba conviction yo mu mutima. Uyu munsi urabona abantu bagiye kwihana bariko baratwenga, bariko barifotora, ibishoboka. D'abord uhejeje kuhokonesa ko udashobora kwikiza, wari kuraja mu mahonero, uhejeje gutahura urukundo rw'Imana, uragwakiriye, ni gute ushaka kugenda kwihana uri kuratwenga? Ntibishoboka. Nagiye imbere ndiko ndarira, sinamenye ingene nagiye imbere. Mugabo navuga nti peka burya bwose na yamafyeri yose nari mu bariko baraja mu muriro. Donc nobaye muri babandi Yesu avuga ngo sindakuzi, wanditse mu gitabo iki? Erega ntiwigeze wiyandikisha. Mbega wogenda muri commune ukavuga ngo je burya ngo ni mundabe ngo mwaranyanditse ngo mu gitabo c'abagize mariage, utigeze wiyandikisha. Hari ico kubita kwiyandikisha. Ntibihagaze ku sengero winjiriramwo, ntibihagaze ntumbaze ku bavyeyi bawe imigigwa bakugiriye ugakora ABC, bihagaze kuri wewe kuko uyu munsi urafise ubwenge bukwiye bwo gushobora guhitamwo ubuzima canke urupfu. Muriko muravyumva? Rero sinamenye ingene nashitse imbere. Aradufasha mu isengesho ryo kwa Yesu umwami n'umukiza. Ahejeje kudufasha iryo sengesho, wamenga sinzi ikintu kibaye. Jewe ndizera ntakekeranya ko iyo umuntu yakijijwe vy'ukuri, nk'emuyera araza akaba muri we. Vy'ukuri araza akaba muri we. Jewe sinkwaya vya bintu ubwira umuntu ngo maintenant que tu es sauvé, cugira ABC, hebiki, cuheba na kiriya. Nimba réellement wakijijwe vy'ukuri, nk'emuyera acatangura kuvuga ukumva. Akakubwira ati aba bantu muri ko muragendana, bariko baragusubiza inyuma. Nico gituma Yesu abigishwa be baramaje ati mbega wewe waje gukuraho ivyagezwe vya Mose? Arahagira ati je sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubinoganza. Mbe murazi gituma yaje kubinoganza? Twebwe ntitugifise ya mabwirizwa gusa ngo ntubeshe, ntiwibe, ntugire gute. Mwemu yirari mu mutima wawe. Nico gituma umunsi ashaka kukubwira ati ntugendane na naka, ariko aragutwara mu bintu bitari byo. Igihe yamaze kukubwira ngo no fais pas ça, kijya kintu kabandanya ugikora citwa icaha. Nico gituma yavuze ati ubunyi vyagezwe vyanditse mu mitima yanyu. Amen. Nitukiri sous la loi, uno musi turi sous la grâce. Nico gituma nitukiri hahandi tuvuga ngo ikintu gikore. Oya. Turi mu migenderanire. Iyo umuntu ari muri mariage kandi ashaka ko urugo rwe ruhagarara, utegerezwa kwicara ukamenya ngo mbega ujya turi kumwe. Iki kintu aracanka. Sishobora kubandanya ndagikora. Ndagikunda. Mugabo wewe aracanka. Kugira ngo mubane mu mahoro, ucugiheba. Bashuwe n'umuntu wo kwisi. Kanetili y'umwami w'abami. Uno musi sinaje kugutera ubwoba. Muganaje kugira ngo ndakubwire ngo ukabiyo ntambwe utarayitera.
ntuhusha ako karyo, kubera ko naje kukubwira ngo niyo utubaka imigenderanire myiza n'umuremyi wawe biragoye cyane gose kuzokubaka imigenderanire myiza n'uwo muzobana. Turi kumwe? Reka bahe ibintu bikenya vyerekana ibibazo ushobora kwibaza. Ibimenyetso vyerekana umuntu yakijijwe, sivyo? Icambere aranka icaha. Ndabibasomera kugira ngo umwe wese ashobore kwitora. Aranka icaha, ntakina n'icaha, ivyo yahoramwo kera ntibimukwega. Abakunda Yesu atawumuhimirije, sivyo? Aremezwa neza adakekeranya ko ari umwana w'Imana, hamwe twasoma mu Baroma. Arakunda gusoma ijambo ry'Imana. Aha anye natanze example y'umwana. Umwana yatonka, mama wiwe acagira iki? Acayihutira kumutwara kwa muganga. Kubera iki? Kubera ko umwana atonka bafise anomali. Hanyuma ashishikaye atonka, atanywa amata, arapfa. Sivyo ga yemwe? Umubebe atariko aronka, umubebe atariko aranywa amata, igikurikira ni giki? Acahwera. Rero natwe iyo twavutse ubwa kabiri, amata yacu ni ijambo ry'Imana. None wewe ni gute wavutse ubwa kabiri kwa budakunda gusoma ijambo ry'Imana? Ubaho gutata amata uri kuranywa kandi uri umubebe. Kumbura uyu munsi waje kwa muganga, ariko ni washishikara kutanywa amata, uzohava upfa nk'uyu mubebe atariko arabanuka. Imana idufashe. Nimba uvuga ko wakijijwe kubera ko udakunda gusoma ijambo ry'Imana, sivyo? Impwemu y'Imana iremeza neza impwemu yawe kukijijwe ko wavutse ubwa kabiri. Ni ya Roma 8:16, sivyo? Abafise amahoro n'umunezero, nta kwicuza afise, nta culpabilité, sivyo? Aremezwa neza adakekeranya ko inyuma y'urupfu azoja mu ijuru. Mbega iyo wiyumviriye urupfu ubona iki? Ubuzima bwacu ngaha ku isi ni nka embryon iri mu nda y'umumama. Umwanya tuzomara ngaha ku isi ni nk'amezi 9 mu nda y'umumama. Ko murabitahura? Nico gituma aya akaririmbo muri Katolika bavuga ngo umunsi umwe ngo kumana ngumeze nk'imyaka 1000 iwacu, sivyo? Alors muramaze kubona yuko umwana yavutse ararira. Kubera iki? Ntashaka gutandukana na mama wiwe. Nico gituma n'urupfu turutinya kubera ko ntidushaka gutandukana n'isi, kuko tumatanye nayo. Umuntu wese yiyumviriye urupfu aragira ubwoba. Kubera ko hari amalien dufitanye, kubera ko le corps y enveloppe enveloppe l'esprit et notre âme. Iva mwivu nukuvuga twebwe hariho attachement dufise mwisi. Nico gituma n'umubiri uravuga cyane gusumba ibindi byose. Muriko muravyumva? Imana idufashe cyane. Okay, hariho Galates 5 kuva kuri 19 gushika kuri 22. Hariho les œuvres de la chair. Ivyo murashobora kubisoma, sivyo? Les œuvres de la chair, hariho l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, n'ibindi. Ariko le fruit de l'esprit, sivyo? Muze kubisoma neza. Kubera reka ndababwire, hari gihe twiyumvira ngo les œuvres de la chair, turaculpabiliza cyane gose umuntu bafashe bivye n'umuntu yafashe asambanye. Ariko muri les œuvres de la chair, sivyo gusa. Hariho n'inzigo, hariho kwiyumvira n'ababandi, hariho kuvuga n'ababandi. Mwavyumvise? Médisance. No kuvuga twumva umenga ujya muntu vraiment yasambanye yacumuye cyane gose gusumba jewe mfise urwanko mu mutima. Mwese mufise ivyamwa vy'umubiri, les œuvres de la chair. Muriko muravyumva? Imana idufashe cyane. Rero hariho ngo les fruits de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Sivyo? Aha muri ibi vyamwa ni vyiza yuko mwiyevariwa mukamenya ngo mbega ivyamwa jewe mfise mwo ngaha bingana gute.
c'est très rare kusanga umuntu afise ibi vyamwa byose. Nico gituma kugendana na mpwemu yera ari ikintu gikomeye cyane, kugira ngo chaque jour uko azokugurura amaso akakwereka yuko iki camwa vraiment ntacyo ufise, wewe uri umuntu utwarira hejuru, nta douceur ufise, ugatangura kugikorera kukabwira mpwemu yera uti mfasha. Kandi si ikintu vyuka rimwe ngo gice gikunda, oya, twategerezwa kuba abantu constama, uhura n'umuntu ukavuga uti je vraiment ndiko ndatravaye kuri iki kintu kubera kiracangoye, sivyo? Rero ibyo nivyo bibazo nibaza nobabaza nyuma y'ukubabwira ico ari cyo agakiza, nyuma yo kubabwira ico ari cyo kuvuka ubwa kabiri, mbega hamwe Kristo yoza gutora ishengero nkuko yabisezeranye, ko yavuze ko atazi umunsi n'isaha, nawe ubwiwe yavuze ngo nta munsi n'isaha nzi. Muriko muravyumva? Ariko yaravuze ngo nimwabona ibimenyetso ABC ngo muzomenye ko kuza k'umwami wanyu kuri hafi. Sivyo? Azoza yarabidusezeraniye. Kuza kudutwara nta kiguzi bizomusaba. Ivyamusaba ikiguzi ko ari kuza kudupfira, navyo yarabikoze. Nico cari kigoye, nico cari giteye ubwoba kuri we. Nico gituma ashitse ku musaraba yaravuze ati ibi bintu n'ukuri bindengane bishobotse, kuko vyari biteye ubwoba. Mbega nimba azoza kutujana hamwe yoza, wewe uriteguye? Urumva ko izina ryawe ryanditswe mu gitabo c'ubugingo? Urumva ko utari kurakekeranya? Urumva ko utari mu kivunga? Kubera ko niyaza, sinzi ko murabigese naho yo kuza kwa Yesu, barerekana ko abantu bazoba bari mu rusengero bariko barahimbaza, bamwe bakabana abandi bagasigara. Si ikibazo c'ikivunga, si ikibazo c'umuryango ngo je umuryango wacu ngo twakuze dukijijwe ngo ndi muri korale ABC, mugabo izina ryawe rikaba ritigeze ryandikwa mu gitabo c'ubugingo, ukaba utigeze uvuga, ukaba utigeze uhokonesa mu mutima wawe kudashobora kwikiza, hanyuma ngo ushobore gutera intambwe ya mbere yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Uyu munsi rero naje kukubaza ngo mbega tu as dit oui, kuko niwe mwami wacu, niwe musheri wacu wa mbere, twe turabagene. Nico gituma ku munsi turushiriza kwitegura kugira ngo umunsi yaje azosange tutagifise agasembwa n'amarabaga. Mbega urumva wemejwe neza mu mutima yuko hamwe ntibiteye isoni, kuko nico gituma yavuga ngo ni wagira isoni ryo kunshingira intahe mu bantu, ngo nanje nzogira isoni ryo kugushingira intahe imbere ya Data. Urashobora kuba etone, urashobora kuba uri mu rusengero ruhanitse, uri muri chorale, uri mu bikorwa byose, abantu bose barakwemera, mugabo wewe wasubije amaso inyuma usanga ya ntambwe yo kuvuga ntayo wigeze ukora, usanga ya demi tour ntayo wigeze ukora, usanga ya migenderanire ntayo mufitanye. Mbega hari numwe muri twebwe arimwo yumva atemejwe neza kugira ngo imbere yuko twavansa tumufashe, kuko niyo ntango y'ibintu byose. Ibindi byose tuza kuvuga biraba abateye intambwe ya mbere. Amen. Mbega hari numwe arimwo muri twebwe? Twese turumva ko twemejwe neza ko hamwe Yesu yoza turi mu bogenda, turi mu ishengero ryogenda, ntibabiraba ku jisho, ni mpwemu akwemeza mu mutima, sivyo, yuko uri umwana w'Imana. Mbega hari numwe arimwo muri twebwe kugira ngo tumufashe? Yesu aguhezagire, Imana iguhezagire cyane, Imana iguhezagire cyane. Karibu tugufashe. Turashobora kuba twagize iyi rattrapage nufiswe kubera umuntu umwe. Amen. Ariko ndavuga igihe habaye umunyavyaha umwe yihanye akakira Kristo, ngo mwijuru ngo haba umunezero mwinshi. Amen. Uyu munsi jewe numva nezerewe cyane kubera ko Yesu aguhezagire. Ashobora kuba ari umwe, mugabo hari umuntu arinda guhura na Yesu. Rero ndashimiye Imana kubera ko mwemeye. Natwe umunsi umwe twarateye intambwe ya mbere, kandi uyu munsi twari kugira ngo dushinge intahe. Kenshi utera n'intambwe utazi neza nibikurikira,
ariko wavuga ngo tera intambwe ya mbere ibisigaye ndakwiyukipa. Amen. Rero reka tubafashe, nizera ko abasigaye ngaha mwese intambwe marayiteye. Reka tubafashe mwunamika amaso yanyu, turabarongora mu isengesho ryo kwihana. Turabarongora mu isengesho ryo kwihana, turavuga namwe musubiremwo, hanyuma dushishikare ivyigwa vyacu. Dusubiremwo ngo Mwami Yesu, muvuge cyane n'amajwi yanyu ngo Mwami Yesu, jewe ushire ku izina ryawe, ndatahuye ko ntashobora kwikiza, ndatahuye ko ndi umunyavyaha, ndatahuye ko washeshe amaraso ku bwanje, ndatahuye urukundo wankunze. Uyu munsi nje kugwakira, uyu munsi ndakwakiriye, uyu munsi ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Kaze uganze ubuzima bwanje. Guhera uyu munsi ncitse icaremwe gishasha, izina ryanje ryanditswe mu gitabo c'ubugingo. Reka kuri wa munsi uzoza kudutora, canke umunsi tuzova muri uwo mubiri, tuzogusanganire hamwe n'abandi bana b'Imana. Mpwemu yera, kaze uganze ubuzima bwanje, ufate kontrole y'ikintu cose, kugira ngo aho nariko ndaja mu mahonero umpindukize, unyigishe ingene ntegerezwa gutambukira mu nzira ija mu ijuru. Mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo tubisenze, amen. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kubw'ubuzima bw'aba basaza bacu, bene wacu bahisemo kukwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Urakoze ko bahaye intango nshasha, urakoze ko bagiye gucika abana bawe, urakoze ko ubuzima bwabo bugiye ku impact aho babaye, urakoze ko ugiye kuba umwami w'ubuzima bwabo. Ubafata ukuboko aho bazoronka ibibagwanya, reka bazohagarare bashikamye, bemejwe neza kuri kumwe nabo, kandi kutazobarekura gushika umunsi wabo wa nyuma. Mu izina rya Yesu Kristo tubisenze, amen. Amen. Yesu abaheze.